Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Ndashimiye data wa twese ahoraho asuye kudufasha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turi ku kiganiro cerekeye divorce. Nk'uko mubizi muri iyi myaka Satani arageranimiye ingo mu buryo bukomeye cyane. Satani afise umujinya mwinshi w'abana b'Imana kugira ngo ingo zabo zitandukane. Murazi neza yuko ishengero canke eglise zigizwe na foyer, harimo abagabo, harimo abagore, harimo n'abana. Rero iyo bamaze gutandukanya ingo nukuvuga yuko no mwishengero bica biba nabi. Wa mugore gabo n'umugore batandukanye, mbega ejo muri korale bizoca bimera ngo iki? Mbega bazoshishika kuririmbana? Mbega bazoririmbana n'umutima umeze ngo iki? Ni ibintu byinshi uko tubibona muri societe niko biba biri no mwishengero. Imana idufashe. Ingorane tubona hanze nizo dufite no mu ngoro y'Imana. Rero mwasi wacu n'umwe ni Satani, niwe atagomba yuko abantu babana bakundanye bumvikana. Ariko bene data nkunda ndagomba ndabereke ikintu gituma ingo zisambuka. Ingo zisambuka kubera yuko umuntu yugururiye Satani. Iyo umuntu yamaze kuva mu Mana, niko kugurira Satani ukava mu Mana, ukagenda ukaba umukozi wa Satani. Ico gihe ivyamwa byawe byose bizo byamwa bibi. Niba utahora ubesha uzoshitangura kubesha. Niba utahora wahora uri umuntu mwiza, uvugisha ukuri, uri fidele kuwo mwubakanye, ubwo Satani yamaze kwinjira byose cabihindura ukundi. Rero ibi bintu byamaze kumera gutyo, nta kindi kibikurayo, bikugoye no gusenga. Mwoshobora kugira inama, mwoshobora guhanura, mwoshobora kugira ante, mugabo atari data wa twese ahoraho akoze igikorwa ntibikunda. Nuko rero icyo ngomba kuvuga gusa, mu rugo n'ahantu haryoshe. Yesu yaduhamagaye atwereka ahantu ho kugirira umunezero, ho kugirira ibyishimo, ahantu mbese ahantu ho kwifuzwa. Urugo rwiza n'ahantu heza vraiment, n'ahantu heza ho kuruhukira. Ku kazi bakubabaje, inshuti n'abagenzi hirya no hino bakubabaje, ugashika muhira ukumva nyene uraronse aho usuka ibyakubabaje byose. Uko niko ingo nziza zimeze. Ariko kimwe gusa, iyo Satani amaze gutoba iyo soko, haca hahinduka muri enfer. Ugasanga umuntu ntagomba gutaha imuhira, ugasanga umuntu agomba iminsi yose kwamakorera kure ntaje muhira. Kubera iki? Kubera yuko bitagikunda. Ntibigikunda kubera iki? Kubera yuko comportement ziwe udashobora kuzisuporta, canke comportement zawe adashobora kuzisuporta. Bikaboneka rero yuko aho ko mutandukana, reka basi umwe agende gukorera hariya canke undi agende hariya canke ukumva umenga nivyo vyiza. Ariko navyo birafasha kumbure hariya ugiye uzoburonka umwanya wo kwiyumvira wenyene no kwiyumvira ku byo ukora n'ibiki, kumbure bizoguha kongera kugaruka mu bikorwa byawe. Hanyuma hariho n'abandi barihangana, akihangana, ariko muri uko kwihangana akaba ari nko mu Giswahili bavuga ngo kwitesa, kwibabaza. Ukihangana atari uko umutima wawe wemeye kwihangana, ariko kubera yuko umenga nta kundi. Ivyo rero uvuga ngo nta kundi, ukihangana mbese ariko umutima wawe utabyakira, ni hahandi usanga umuntu yaragwaye, ugasanga hari ibigwara yagwaye za hypertension, ugasanga urwara mu mutima, ugasanga urwaye ibintu byinshi bitewe n'umubabaro wo mu mutima. Ariko reka ndakubwire, reka kurinda ubabara birebire. Ikintu kimwe ukwiye gutahura ni kimwe: iyo umuntu yamaze kuva mu Mana, ntumurondere ko ivyamwa byamuhemu yera. Rero iyo umuntu yamaze kuva mu Mana, wowe ukagomba kuguma umuraba mu ivyamwa byamuhemu yera, ahubwo ni wowe uri kurakosha. Uba uri kuraba aho udakwiriye kurabira.
niba asanga akubesha cyangwa niyakubarira ikintu komprene yuko ashaka kubavuza ukuri cyangwa abesha kubera yuko atakuri kukiri muri we. Kristo Yesu ntari muri we, none ushaka iki? Kandi igihe twasezerana ntitwasezeranye yuko umuntu aguye uca umuheba, kandi ntitwasezeranye yuko umuntu agize ibyago akamugara uca umuheba. Oya, ariko uca ubana nawe uzi ko ari kimuga, ukabana nawe uzi yuko ibintu bimeze uko, ukabana nawe ubizi, kandi umaze kubana nawe ubizi umutima uraruhuka. Sico kimwe na wa wundi abaho kunyegeza, abaho mbega akwereka ko ari umuntu mwiza kandi atari ko bimeze. Ariko Yesu nashimwe, mwene data ugumye mu Mana, urugo rumeze neza cyane, kandi mwese musengera ku mugozi umwe, mukaguma musenga Imana muri hamwe, byose n'amahoro cyane. Ariko nihagira umwe muri mwebwe agwa, icyo Bibiliya yavuze ati babiri barutumwe, ati kuko iyo umwe aguye uwundi aramubyura. Iyo hagize ibimera gutyo, akazi kawe ufise ni ukumusengera, ukamusengera, hanyuma na bya bindi ubonye bimeze kujya ukamenye ingene reaction zawe zigahinduka, ntibikamere nka kwa kundi reagisa ubonye ko ari ibintu bigusurprenye, ariko ukareagisa nkaho uzi ibyo ari byo. Imana ishimwe. Rero igihe ureagisa uzi ibyo ari byo, nawe nyine ntibimublessa cyane, kuko nasanze hari igihe ushobora kugira reaction wewe ingene wifata donc mvuge wasi nk'akarorero, usanze nk'umugore wawe ukamufatana n'uwundi mugabo mu nzu, wewe ukaza uvuye ku kazi ugasanga ngabo, wongira iki? Iriya reaction ugira, ushobora kuvuza induru cyane, ababanyi bakaza kuraba. Kera bya bindi bikaba bimenywe n'abantu bose. Iyo reaction yawe ntiyabaye nziza kubera yuko ntaco yakijije, ntiyakijije bajya, ntikijije n'ababanyi, ntikijije n'abandi bose. Canke naho ushobora kurabo ukabibona donc ukagwa mu gahunge, mugabo ntuvuze inzamba. Ibyo bari abantu bazovuga bati uko biri kose nitwagenda tukamusaba imbabazi aratubabarira, kandi nibaza gusaba imbabazi ubababarire. Mugabo ni wamaze kuvuza induru, abandi bose bakaza bakaraba, naho bazogusaba imbabazi, mbega bariya nabo bazababarira, bizogenda gute? Ntumva ko ari ingorane. Reaction zawe mwene data zirafise uruhara runini cyane mu gutunga urugo. Hari ikindi gihe kubera yuko babafashe bakaza bakagusaba imbabazi, canke naho ntibazigusabe, mugabo muri iyo minsi ukabona nyene yuko umenya ibintu bimeze neza, ariko nta mbabazi bagusabye. None bica bisobanura yuko uca umenye yuko uwo muntu yabaye mwiza ngo kubera yuko unyibona ko yahinduye? Oya, kubera yuko na ca gihe ntiyari yakubereye mubi ku buryo bw'uko vyiyumvira. Ni naco gituma rero wowe ico ukwiye kumenya ni kimwe, niba yabisubiremwo, niba azobisubiramwo ejo, pour toi rangira umutima wawe, cunga umutima wawe, ntiwemere ikintu na kimwe ko kikubabaza. Ariko utabaye ikijuju ku buryo bw'uko ugomba kuvuga nkaho umenga ntubibona kandi ubibona. Urose umwanya mukabiganira vyoba byiza cyane, kuko mubiganiriye nawe ashatse yokubwira ati twari wanje urumva byangoye canke bimeze uko, akakuganira ukabimenya. Icyo ngomba kuvuga ngaha ni iki? Ngomba kuvuga yuko mu rugo hariho ubwenge bisaba, atari ubwenge twiga mu ishuri, ariko kumbure ngira ngo ubwenge twigishwa n'abavyeyi canke ufise aho wabukuye handi. Hariho ubwenge bisaba kuba ufise kugira ngo ushobore kwitwara gutya na gutya na gutya. Hari umuntu umwe yigeze kumfasha vraiment, nabonye nakaroro keza nama numva no kwishimikiza iyo ndiko ndavuga, ndiko ndigisha ivyingo. Umuntu
yabonye mu rugo rwiwe ibintu bitari bikwiye kubonwa n'amaso yiwe, arababara cyane. Amareaction yagize zamuteye gufata ishakoshi yiwe, arafunga aca agenda kurara mu rusengero. Agiye kurara mu rusengero yatubwiye ngo ntiyanasengeye n'ibyo by'urwo rugo, oya, ngo ariko muhemu yera yamurongoye gusengera ibindi, gusengera ishengero, gusengera igihugu, gusengera ibindi. Ibyo nabyo rero aza kubyibuka mu nyuma ati yamara mana na jewe ndabire, urabibona ko bitameze neza. Bisobanura iki? Urana ko Imana yamugiriye neza. Imana yaramugiriye neza kubera yuko Imana yoyo byose nta kintu na kimwe kiba impressionné. Byose ibi bibona, ishitse bibona, ariko ni wewe gusa bishaka kwigisha, kubera yuko Imana yoyo ibimuzi wowe utaranamumenya, ikamumenya n'imipango yiwe mu mutwe no mu mutima wowe atayuzi. Rero ku Mana ntibiba bitunguye canke ntibiba ku Mana si bishasha kuri yo. Kuri wowe ni hari bishasha. Ico ukwiye gukora, tugaruka muri rya jambo ryo muri Proverbe 4 sinzi verset, ngo rinda umutima wawe kuko aho niho ubugingo bwawe bududubiriza. Rero mu kurinda umutima tuwurinda tuja imbere y'Imana, tuwurinda dusenga, ntiturinda twidodomba, ntituwurinda tuvuga ngo uwo muntu Mana yanje mbega uyu mugore wampaye ameze gute, Mana yanje nukuri ekada yamuguhaye ari mwiza. Niba Satani uyu munsi ariko aramukoresha yaraguye, musengera azovyuke cyangwa mukwege uko wobigira no womenya, ariko ataravayo. Mwene data nkunda, ntubabaze umutima wawe, menya ko ivyo biriho nuko nyene bimeze. Niba byadodoye ku rugo rwawe, senga Imana iguhe kwihangana gushitsa aho byo bizoherera. Kandi ibyo bizokwica, oya, bizokwica gusa kuko utaruvyiteze. Ariko umunsi uzomenya ko ari uko bimeze, ni nkaho ufise ikimuga mu nzu, ni nkaho ufise ikintu utari buhindure. None ugira iki? Hari icyo ugira? Oya. None ugira ngo ibyago bikubise ku rugo rwawe, baca umugani ngo mbega ngo ugize gute, ngo uvunitse aca amenya gucumbagira. Bidodo izoca amenya ngo bicumbagira. Ariko icyo ngomba kubabwira ni ukuvuga ngo urugo rwubakwa n'ubwenge. Ubwenge, niba Satani ariko arasamba urugo rwawe, wewe ntumufashe kuzana umuhoro wo kurusenya. Kandi wewe icyo ukora, akazi kawe ni kubaka ibyo umvase ariko arahomvagura, wewe ni ukubyubaka. Nuko rero Yesu naduhana umugisha, nako kantu gusa nagomba kubabwira ngo reaction zawe zizotuma ibintu bigenda neza, canke bizotuma umuriro uzima n'ingoga, canke naho bizotuma umuriro urandagata hirya no hino. Kandi mu by'ukuri uko tumeze kose, Imana yaduhamagariye kubana n'uwo yaduhaye, kuko yabonye ko aribo dukwiranye. Ariko ibyo umwansi abibamwo, ibyo bikorwaho no gusenga, bigakorwaho no kwihangana, kandi bikongera bigakurwaho no kubyifatamwo neza, no kubigendamwo mu bwenge. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibane namwe, ibaha umugisha. Ndabipfuza kuroranirwa muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Mupfasoni biri kucamwo ntabyo nzi, ariko ndagusaba wihangane, umenye yuko mu rugo si destination yacu ni mu ijuru. Mu rugo naho duca, nkuko mu ishuri ari aho duca, nkuko mu kazi ari aho duca, nkuko la jeunesse ariyo ducamo tukayirengana, no mu rugo naho ni inzira ducamwo turiko turarengana. Destination yacu ni mu ijuru. Imana y'ububasha ibahezagihe. Amen.